Sanze umumizisiye umwe nga mu Burundi aryama muri église vraiment kandi afise touch yiwe nziza ni umupianiste akomeye cyane mbona aramusanze muri église mais yuguruke arondere projet yokora kampuni canke ikintu kinini ya nka primuziki yoza uno musikurondera wa bisa turazi ko umumizisiye cyangwa umuririmbyi turashaka dukorane turondera amahera ko umva umuziki wo mu Burundi udahemba none ovya kandi umva ari opportunité nziza yo kuronga amahera toi destin okay asengera nimba mu kigobe na avyonzi bo uya mutipe nje naramushigikiye gute naramushigikiye donc mu bintu vyamwe yera ari ibintu bicanganye uramushigikiye destin ko guhimbaza muziki kuhimbaza amusteri ko ari bien sana ariko muziki ngo mu byukuri nuhemba Hello bakunzi ba Icubahiro TV turabaramukije aho mwerere hose muri kumwe na Patience niremera kuri microphone kuri camera muri kumwe na Tijos yama bikora neza uyu munsi rero twabazaniye umutumire adasanzwe kibaza muramubona uyu mustar ni Boga reka twibwire ya murakoze cyane mu mazina nitwa David Wabisa David Wabisa niki ninde no bivuga David Wabisa numukozi w'Imana numuririmbyi wa gospel byo nyene gusabira abantu umuririmbyi wa gospel kandi cyane yasizwe amavuta kutabivuze uko nyene uko mu karere ka Nord karere kacu mu karere abakunzi benshi barakuzi Dene David Wabisa yagiye he ko tutakimubona ari mu biki navuga David Wabisa arahari juste navuga gusa ari umuntu yarambagije munsi heze uko David Wabisa nakiboneka kuboneka rero gute wese nzinyine wambagije rero kuboneka kuboneka muri kariyeri yawe y'uburirimbyi wavuze mugabo ari akantu wanyegeje sinzi ko kavuga umuziki wavuze umuririmbyi wararirimba gusa je ndi umupianiste ndi umuririmbyi donc fise ama ministère menshi donc ari ibintu byinshi nkora muri église ndi umupianiste ndi umuririmbyi ibintu byose donc bikenewe mu gikorwa cy'Imana ndakora David Wabisa sengera he sengera muri église Maranatha ni hakorera ivyo bikorwa yego none David Wabisa ko abantu benshi baguma bidoga David Wabisa twara tumubona mu bikorane bikorane asha birimo abastare niwe yavuze umuziki habaye ibintu David Wabisa warigizwe kuvugwa cyane muri kariyeri yawe ubu vyagenze gute gushika ubu tuko turabikora ariko ikintu novuga tuko turagenda n'umwanya ndiko ndakora vraiment ariko sindiko ndakora nka kera babona ari ibindi bintu twararonse ari andi ma occupation dufise ejo tuzoba dukeneye ko tunatwe tuzoba abapapa tuzoba dufise imiryango yacu okay ari ibindi bintu rero tuko turagenda tuko n'imyaka muko ikirabarega ikora turega nayo donc arano twari muri 2016 2018 arano twageze ubu turi muri 2023 tuvuge donc muri 2024 azogera n'igihe sinzoboneka kandi cyane nzoba ndi responsable w'ibindi bintu tuvuge nzoramaze kuba mfise n'umuryango par exemple rero bisaba ko sindiko ndakora nka kera mais ndahari vraiment ndahari abantu bose ariko baribaza David Wabisa yaratakaye muri kariyere yiwe kuvuza umuziki kuririmba ndahari kandi ndiko ndabikora cyane uravuze ko umuziki utari kurawukora cyane nkuko wahora ubu none umuziki niwo uri kuragutuma ko ubiheba cyane harabaye iyindi ntambamye yotuma ubihagarika ntubikore cyane nkuko wabikora urabona ubu ari ibindi bintu dufise mu buzima n'ubu ariyo nka business tuko turakora mwino misi ugasanga yakituma ko si kuvuga ngo nararetse gukorera Imana ndayikorera kandi ari ikintu nahora nsigura ndiko ndasigura muri église narababwiye njewe dime ndayitanga urumva
amashikanwa yo muri eglise ndayatanga me sinibivuga ngo nararitse gukorera Imana oya me ndayikorera juste que ari ibindi bintu bihari donc ni vie privée kandi tureke carrière yo kuvuza umuziki. Donc ushaka kuvuga ko umuziki wa gospel udahemba utariha nico gituma wacu ubigabanya kugira ngo urabe ko kwiruka n'ubuzima. Mbo ni kuvuga tubivuze uko ntituza tubura ko turakorera Imana ariko umuziki ngaha mu by'ukuri nuhemba. Tubivuge basi tureke ibintu tureke basi ibintu byamwe muyera ko tuvuge bose kuvuga suko nuriha gusa ugenda kurondera amahera kugira ngo basi uronke ngene uzokwibeshaho minsi iri imbere kuko n'ubundi ugumye mu muziki nturi kurakurira rero umuziki w'Imana nuriha ofuma wigira mu bindi canke twigira muri profound. Je nibuka ari umunsi narahaswe kuja kuvuza umuziki muri karaoke. None ni cyaha kuko Bible mu Kiswahili banasema hatuwezi tukabudu ingine miungu au tuchanganye ingine miungu sasa. Rero ibigirwa Mana nuko bayivuga hatuwezi tukachanganya. Alors nje narabonye go sinogenda guhimbaza ndiko ndagenda kuri podium ndiko ndimbaza Imana muri eglise hama kumugoroba ngene muri karaoke. Hajya vraiment ni Imana nizo bishima me naragize strategy wanje nzofuma nzogira stop gatoya muri ibintu byo kuvuza umuziki me ngende kurondera ubuzima apara kurondera ubuzima ngo ibintu byo kunyinjiza mu cyaha no me ndondere ubuzima ari indi donc ari bindi Imana yaduhaye ubumenyi apara ibintu bya gospel twize turafise ayandi ama ide dufise mu mutwe y'ibintu byo twokora asa tugumye mu bintu byo gukora gospel umuziki wa gospel nuhemba. Ico ni kintu cyambere kwanza narabonye wora afite umutima wo gukora nukuri wora afite umutima warabandanye wo gukora kubera n'ubundi kuri televiziyo ndiko ndakora urabona ko ufite umutima wo gukora ariko wabisa ndakubaza ikintu kimwe none nk'ubu association mwigi campaign canke ikintu kininiya nka Primusic yoza no musikurondera wabisa turazi ko uri mu musicien cyangwa uri umuririmbyi turashaka dukorane turondera amahera ko wumva umuziki wo mu Burundi udahemba none ovyanka kandi wumva ari opportunity nziza yo kuronka amahera aho rero urabona iyo opportunity ndio mazimisi naringana narabyumvise ndi hanze y'igihugu ari umuririmbyi yagiye kuvuza ma prof muri yaririmbye numva amakomantere menshi destin okay asengera nimba mu Kigobe na Vyonzi bo uya mutipe nje naramushigikiye muti naramushigikiye donc mu bintu byamwe muyera ari ibintu bicanganye rero ajya nanje nuko norongana ni nka business ijya ni business sikuvuga ngo ndiko ndagenda gukorera ndi mu kazi bijya mutipe naronse amakomantere ubwe yaraguye numuzi aho yahuye n'Imana nanje numwomenya aho nahuye n'Imana je wabisa David ari ahantu twahuye n'Imana yanje donc nje ndazi Imana yanje aho yankuye kandi ndazi ko nufise agakiza kandi nuwoza kubwira ngo wabisa yaraguye ujya mutipe yaraguye no ijya njo nuburonga iyo opportunity nokora nubu ariho nka business yanje ndiko ndashaka gukora ari abantu bariko ndabwira abantu ba gospel tuteguza kwandika amajambo iyo ndirimbo ya business twandike sikuandika ngo ni business yanje ya company nguvuye la vie des hommes company rero tukogenda kuririmba amajambo ngo tuvuge ngo Yesu urakoze kujwa la vie des hommes company ibi turi mu ndi monde rero cha wamamaza iyo company none ujya umuntu aza kuririmba siza kugenda ngo tugende ndamurondere tuvuge nka D1 canke nka dramati oya ngiza kurondera tuvuga nundi muririmbyi wa gospel kunguko wono kurondera patience fasha nabonye ko rafite ide yandike kandi ukagenda kayiririmba igyandirimbo ni business ajya rero ukovuga ahandi mu kazi ari wa envelope nza kuronka nicyo kintu no sigurira abantu ari business tukuvuga ngo umuntu yaraguye je ndacare mu gakiza vraiment kandi ndabishingira naye kandi ndabishimira Imana aho unatanguriye gushika ubu ndacare mu gakiza. Urumva wowe uramushigikiye Destin ko guhimbaza Primusic kuhimbaza Amstel ko ari bien sana na wewe kubera uriko uragenda muri iyo business yiwawe ariko ni watubwiye neza ko nimba atari banga ni business imeze
Iyo business iracari en cours mais juste gusa ni business y'amazi. Benshi vuba muraza kwibona yitwa Wabisa water, Wabisa juice muzoyibona vuba cyane. Nico gituma wahevye umuziki. Oya, vuba ndabizi abantu bazoyibona. Ya. Urumva rero umuririmbyi uwo muziki w'u Burundi nuriha. Rero abantu baheba umuziki kugira ngo barondera amahera. Oya sikuvuga babihebe. Umuntu aziko arafite umwanya ukwiye. Bien sûr akabona lundi nifite repetition sinoguma muri ndiko ndaryama. Je nubu nombwira ngo ngume muri ndiko ndaryama ariyo repetition kuri église, ariyo louange kuri église. Nimba ufise umwanya vraiment genda ukorera Imana. Donc c'est normal mais uziko ufise indi opportunité. Ariko nusibe dimanche nureke gukora donc gutanga ikigira 10. Yes. Urumva tanga amashikanwa kandi Imana kuko Imana tubwira ukoze gusabya bindi ukora ngo mu rushenge tuvuge ukitwa sadaka ukitwa dime yako vraiment no mwijuru Imana izokuriha kweli. None Wabisa umustare ujya ririmba indirimbo z'isi ndo turashobora kubivuga uko anje kukurondera no musa office company yawe sasa tunge kugira ngo dukorane ariko akaca ko oblige ureke ivy'Imana ureke kuja mu ishengero uze rero mukore muri business n'ubundi umuziki nta nuriha sasa ubu tugende kuri kazi urashobora kuvyemera ko n'ubundi turiko dushaka amahera yabazi ikintu no kubwira aha turi muri business tuko turakorera Imana nje ndaziko kandi ndacari mu gakiza ari umuntu yambwiye mu misi yeze nari kuri studio hasi tafata urugendo yitwa King Plata siko abantu bamuzi twarakoranye nawe indirimbo meni indirimbo donc ya y'urukundo kandi urukundo twashize ko ni urukundo rwatwebwe nyene ngaha rwarunduririmbira umukobwa tugira ni urukundo tusiwani tureke amacakubiri urumva ico kintu twararimbye indirimbo ntarasanze ama commentaire kuri YouTube yiwe Wabisa yaraguye Wabisa nababwiye none kubera iki abantu muca mu comment Wabisa yaraguye icyo ni business Plata yararonse business baramubwiye ari umuntu yamubwiye ari hanze nashaka kwandika aya majambo kandi wo niwoza ko yaririmba nayo cyavuga Wabisa nje naronse ibahasha yiye yaya mahira shaka ndagushire mwidiri nawe ugiye makeya umfashe mu maide yawe urumva ico kintu ni business Plata ngo dukuri urumva rero ndamuronse yo muntu urumva ni inzira z'Imana aje Imana kwanza ari umwanya manezo iriko atuzanira ibindi anafungwa njia pe wakona njia nuko no bivuga abantu rero bace bazana mugabo Wabisa rero abantu baciye batangura kugira ama commentaire kubwiyo ndirimbo y'urukundo waririmbanye n'uyo muntu kandi wari muri business yaje nari muri business nico kintu novuga no hanari hanze igihugu narahuye n'abastari benshi narahuye na Christina Shusho narahuye na Zoravo abaririmbyi bose me narasanze bose bafite andi maide ubu bariko barakorana n'abandi bastare baririmba ama profile bose none nuwabonye Christina Shusho yarakoze yari Diamond yari muri concert yiwe yego nibisanzwe bijya nico kintu novuga bijya nibisanzwe cyane nanje nuko nokora concert ubu nyene no mamagara Fizo nomamagara Satubi nibisanzwe nabakaza kwimbaza Imana urumva ico kintu gusa bisabwa gusa usianguke ugume mu gakiza kawe Imana yaguhaye nico kintu wovuga none inambamye nyabaki ubona ko urabona ko umuziki uzosubiramo cyangwa ugiye kuwureka kugira ngo ubandanye n'ivyawe oya nje ikintu novuga muziki sinzoheba kuko muziki niyo wamaye aho nshitse no munsi no muziki tuvuge nka Wabisa kumenyekanaga nka Wabisa David mu muziki vraiment sinohebe ikintu canshikanye ngaha nzoguma kugira nyene gusa nzoguma nkora ndonse naga aka opportunité nzokora ubu bariko barakubonana nabo bastare baguma bavuga Wabisa yaguye Wabisa yamaze ivyo wowe uvyumva gute nyene ndabibona gusa ni ibintu by'abantu bakunda kuvugana abisi donc batekerezwa kuvuga ico nta kibazo cyo kuri njewe bavuge menda siko mfisa agakiza ari kintu Imana je harano twahuye n'Imana kandi patience yo nahudi nta numwe aze waho twahuye n'Imana yanje turagushimiye cyane Wabisa none ikiye kintu wohanura abakora
abafise amakariyeri kanaka abaririmbyi cyangwa abavuza umuziki ubahanura ko bogabanya umuziki barondera amahera nk'uko wabikoze cyangwa bogira gute cyangwa nikira mtu na show yake ikintu novuga no hanura aba star nk'abaririmbyi bagenzi banje aba pianiste mubandanye mugakiza kujya nyene cyambere kandi baravuga ngo abamiziseni bakije barakijijwe abana tufranga bakifata franga bazokizwa bien zaidi umva rero barondera bakomeze kurondera amahera kugira ngo bakije bagume mugakiza nico kintu nobabwira ko benshi bahereye mu makaraoke none ama eglise bayataye hajya rero biragoye sinovuga ngaho ego bahanu rero ugira icyo bashikiriza bwa nyuma urimba ubashigikira kuja mu maprimuziki nibo bashigikira guhimbaza abakobwa cyangwa gukorana amadiri n'abafizo n'abasatbi n'abaki ubivuge kugira ngo tumve uko wowe mu muziki bagufata nk'imboneza basi umuntu ubakuriye ukuru wa kera ikintu nje novuga bagume mugakiza ikindi kintu nobabwira barondere amahera nibagume gusa nje narasanze mu muziki umwe nga mu Burundi aryama muri eglise vraiment kandi afise touch iwe nziza ni pianiste akomeye cyane umuntu aramusanze muri eglise mais yuguruke arondere projet yokora urabona arondere basi ariko asiachi okova gume mugakiza kujya nyene bo guhimbaza ni aronga idiri yo kuvuga ngo naronse envelope nka ya 2 millions gukora bivuge ebana yini idiri ya 2 millions genda uvuze ucugaruka muri eglise vuza gusa me arabandi bagenda bakakuenderera ariko bagahera joro umuntu yanyandike mu misi yeze ngo rabaho mugenzi wawe n'umukobwa umwe ndamuze gusa ubu asigari ngaha ubu yaraguye urumva ico kintu narababaye cyane rero murakoze cyane mugume muradushigikira umwana wanyu w'igihugu David Wabisa amanda bashimiye cyane ndabashimiye ni umuco icyubahiro TV ndabashimiye cyane mane bahezagire amashimiye na patience ndagushimiye cyane vraiment mubandanye mukora nyine kubabona mu rundi rugezo muri mu mwaka uza amashimiye n'umukameramani ariko arabikora neza Tijosi mane muhezagire cyane thank you kabisa turabashimiye abakunzi ba Twavyiganiwe TV muriko baradukurikirana tutibagiye kugira subscribe tuhurire muri comment umviriza ivyo Wabisa yavuze ibintu bikomeye gose utabikurikirana zobahombye yavuze ibintu bikomeye kandi hariyo amazi ariko aradutegurira yitwa Wabisa ota rero nimutangwe nimugende mukurikirana ikiganiro cyose mugira ama partage menshi cha